Turabaramukije mwese bakunzi bisamiriza imbonesha kure buntu tubaha nikaze kandi mu kiganiro kwishure cuno musi. Mu myaka iheze mu mashure yisumbuye ndetse na za kaminuza hariho umugigwa canke umugenzo wo kunyuzura ku banyeshure. Ariko uwo mugenzo uko imyaka yagiye irahera niko wagiye uratituka ndetse ku mashure amwamwe ukaba waranakuweko. Mu kiganiro kwishure cuno musi tugiye kurabira hamwe mbega kunyuzura vyoba vyari bimaze iki kwishure, mbega bisigura iki, mbega nizihe ntambamyi ivyari biteye. Ibi ni bimwe mu vyo tugiye kuba tuganirako muri kino kiganiro. Mu kiganiro kw'ishuri cy'uwo munsi ndabafitiye abatumire babiri. Uwa mbere ni Sikeri Bimenyimana, akaba asanzwe kandi ari n'umwigisha murezi. Reka tumwakire natwidondore kandi tumuha n'ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze. Nitwa Sikeri Bimenyimana, nkaba ndi umwigisha murezi muri lycée Don Bosco y'Ingozi. Abanezerejwe n'ukuntu mwantumiye mwa kino kiganiro. Ego musangwe ikaze. Murakoze cyane. Ego, ubugira kabiri ni Nsabiyumva Eliezer, nawe nyene kandi akaba ari umwe mu baciye ku ntebe y'ishure ndetse akanaba umuserukizi w'abanyeshure bamwe bita abaderege. Reka nawe nyene tumuramutse kandi tumuhe n'ikaze. Murakoze cyane. Ego, nitwa Nsabiyumva Eliezer, naciye ku ntebe y'ishure, ubu nihangira imirimo y'uwanje. Murakoze. Ego, reka tugire ko hanyuma duhere kwa Sikeri. Tugiye kuganira ku bijanye n'umugigwa canke umugenzo wo kunyuzura kw'ishure. Umuntu yumvise kunyuzura Gasikeri, mbega iyo kumva iki muri make? Umuntu yumvise kunyunzura canke iyo tuvuze kunyunzura ni imvugo y'ikirundi kandi ni imvugo ya kera, eka mbere ntikoreshwa mu Burundi gusa, no mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda barakoresha iyo mvugo yo kunyunzura, kuko igituma tuba dushize ku icyo gihugu ni kubera murazi y'igihugu cazananye kera baravuga Rwanda Urundi. Birasigura rero yuko nubu hariho imvugo canke umuco usanga tugisangiye biturutse uko kuntu twari tukiri kumwe tutaratandukana, tuvuge u Rwanda hanyuma tuvuge u Burundi. Hanyuma arico gituma umuntu avuze kunyunzura akacu vyumva nko mu Rwanda ntushobora gutangara ngo ni ijambo batwivye, ariko mu mamuko kunyunzura ni ijambo ry'ikirundi. Ijambo ry'ikirundi risigura kwiyumvira cane kandi utihuta, gushishoza cane, kwihweza cane kandi utihuta, aho ukaba wihweza umuntu canke wihweza ahantu canke wihweza ikintu, mugabo ufise intumbero yo kumumenya, yo kuhamenya, yo kukimenya, hanyuma ngo ugire ingingo umufatira mu nyuma, uhafatira mu nyuma canke ico kintu ugifatira mu nyuma. Niyo siguro yo kunyunzura. Ego, hanyuma tuje mu bijanye no kwishure, umugigwa wo kunyuzura abanyeshure kwishure cyane cyane nibo tugiye kuba tuganirako. Mbega tuvuze kunyuzura umunyeshure hoho twumva iki? Tuvuze kunyunzura umunyeshure twumva kumwakira, abari umuntu aje ahantu atamenyereye. Kumunyunzura mu nsiguro nziza ni kwakuza agashikaho herereye, wewe ubura umusangwa ugaheza ukamwakira, kandi ukamwakira neza mu gihe usanganywe ubuntu, usanganywe agatima runtu, ukamwakira neza. Mu kirundi rero mu kwakira umuntu neza urabanza ukamuramutsa, ukamubwira uti namahoro, akakwishura kumva ingene yishura. Aho rero buriko uramwihweza, umwumviriza neza, umushishoza, ukumva ingene akwishura. Rero aravuga ati namahoro, ukamubaza uti uturuka hehe. Aho naho ugenda urumviriza neza ingene akwishura, akakubwira ati nturuka ahanaka. Ushobora no kumubaza ukagura ibibazo, none uzanywe n'iki? Arakubwira ati jewe leta yarandungise ngaha nje kwiga. Ushobora no kumubaza uti none aho uje urahazi? Arashobora kukwishura ati jewe nje ngaha naha bivanye n'ikigo. Hanyuma urashobora kumva yuko yanihenze, hanyuma ugaheza ukumva ko ahuvye ukamuhubura, ukamubwira uti rero mugabo ushobora kuba wihenze ikigo, burya ahuje bahita naha, ushishoze neza rero urabe yuko utihenze, uheze usubire inyuma ufate akandi kayira.
ivyo nivyo bita kunyunzura, kuko urumva uba uriko uramudobera umwinjiramwo ukamwumviriza ukamushishoza kandi ugenda bukebuke kugira ngo umumenye hamugira ingingo umufatira. Iyo ngingo ishobora kuba ariyo kumuhubura usanze nk'ubu yaje ahatariho ugaheza ukavuga uti burya ico kigo uvuze namba uvuze ikigo ca Lycée Don Bosco y'Ingozi burya saha nigihe rero uri nko kwishuri ryisumbuye ry'Ibuye ugaheza ukamuhubura nguko kunyunzura rero. Ego murakoze ati kunyuzura nuko, ariko ku rundi ruhande mbega byakunda gukorwa mu buryo ubuhe cyane cyane mu kunyuzura abanyeshuri ku ishuri? Nubwo buryo ndabivuzemwo, nubwo buryo bwa mbere kandi bwiza cyane gose kwa gushishoza kugira umenye umuntu ugamije icuza kumukorera mu buryo bwiza. Mugabo abantu ntibasa, birashobora gukorwa no mu buryo bubi. Ubwo buryo bubi rero bushobora kuva ku kuntu wewe umeze iyo wamuka, ingene uri umukaramushi. Umuntu ashobora kukwishura ingene yitwa ukaca wumva iryo zino mengo rirakubihiye, ukaca utangira kumwishura nabi canka akakubwira iyo aturuka ukaca wumva abo hantu nk'ubu warahahuriye n'abantu bakakwambura ibindi wari kumufasha byiza ukaca utangira kumufata nabi. Aho rero ubu uriko uramunyunzura mugabo muri bwa buryo bubi, kuko wamudobereye wamushishoje wamwumvirije wamumenye, mugabo kimwe ugamije kuca umukorera bivanye n'ingenero wamushishoje ugiye kukigira kibi. Wamunyunzuye mugabo umunyunzuye nabi, kuko ikindi no kubwira burya n'umukuru w'igihugu arashobora kunyunzura nkabura amatari. Ukuntu amunyunzura aramushishoza akamwigako akamutohoza ko kandi bukebuke kugira ntamufatira ingingo nyabahururu. Yaheza kumumenya neza akaca rero amufatira ingingo akavuga ati wamubura amatari wahanaha namunyunzuye neza, no kuvuga namaze kumumenya ubu ndamugize umushikiranganje aba yamunyunzuye. Ego hanyuma kubwawe muri make kunyunzura ano mugenzo kandi n'umugirwa mwiza ukwiye kuba uwo habwa ikibanza mu kibano. Kunyunzura ni ikintu ciza kuko gisigura kumviriza utihuta, kwihweza utihuta, ugashishoza neza, hanyuma ukaca umenye rero ukaca ufata ingingo. Mfatiye rero kwiyo ndangura kintu yo kunyunzura ni ikintu ciza cyane gose mu gihe gikozwe neza. Ego murakoze cyane, reka tuje kwa Nsabiyumva Eliezer yasikera ati kunyunzura ni ikintu ciza cyane. Mbega Eliezer nawe mwamuvyumva kumwe umugirwa wo kunyunzura nawe niko wabumva? Murakoze cyane. Hama dufatiye ku ndangura kintu murumva yuko uwo mugirwa ni mwiza, ariko dufatiye ku vy'ishure na cyane cyane ko turi mu kiganiro ku ishure ndavye uko vyakozwe cyane uko vyakorwa, jewe ku ruhande rw'iwanje sinavyakiriye neza. Kunyuzura canke kunyunzura uko nagiye ndabibona ku mashure sinovyakira neza kandi sinavyakiriye neza. Kubera iki mutavyakiriye neza? Mu bisanzwe nkuko Sikera hejeje kugisigura, iyo vyakozwe neza biba ari ibintu bizima, ariko tugiye turaraba ku mashure uko vyakozwe igice kinini vyagiye bikorwa nabi gose. Ego ati igice kinini vyagiye bikorwa nabi. Ndashaka kumva canke kumenya mbega uko nabi wasanga biriko birakorwa kwari nabi ukuhe, kugira abantu bumva umuco neza. Mbega iyo uko kunyuzura nabi kwari ukuhe? Dufatiye ku vyo kwishure jewe naranyuzuwe kandi ntivyagenze neza, kuko ico gihe naringiye ku ishure ariho nkitangura mu mwaka w'indwi mu 2007. Hanyuma abanyeshuri bari basanzwe biga ku iryo shure naringiyeko, turagerageza kubahunga. Tubahunze ca dusanga bagiye kudutegerera mu yindi nzira ko tuzi ko tubacitse. Hama rero uko batunyuzuye vyasa nuko bariko baradukubagura. Niho rero naciye mbona nti jewe ico gihe narisanzwe naragize na accident naravunitse. Hanyuma dushitse hari ahantu mu karere mu Mwonga baratubwira bati nimwicare hasi. Natwe dutangura gutetemera, hama turicara. Hama batangura dukwega amatama. Badukweza amatama, bamwe barahahamuka abandi baragira ubwoba. Hama rero turagira amahirwe, haraca umuntu w'umutama arabona yuko kabisa
dusa n'abariko barakubagurwa niho rero kuca ashwiragiza abo bantu bariko baratunyuzura. Murumva rero ko yarinze abashwiragiza yuko uwo mugirwa ariko bawukora nabi. Ego. Ego. Ego, hanyuma ariko muremeza yuko kunyunzura mu gihe bikozwe mu buryo bwiza ari ingirakamaro canke ari vyiza? Mu bisanzwe umuntu akunyunzuye neza afise intumbero yo kukwereka ku ishure aho ahagendwa n'ahatagendwa biba vyiza, ariko iyo hagiyemwo inzigo nk'uko kenshi twagiye tubibona usanga ari ibintu bibi gose. Ego, murakoze cyane. Reka dusubire gatoyi kwa Sikeri. Ambega Sikeri, mwebwe namwe vya byarashitse mu kanyuzurwa canke mu kanyuzura? Ego, natwe tumaze kuba twitwa abigisha barezi no kuvuga yuko iyo nzira twarayiciyemwo, jewe naranyunzuwe nongera ndanyunzura na jewe kandi ku ntambwe zitandukanye, kandi nasanze bitanasa kuko ukuntu twanyunzurwa mu mashuri yisumbuye sinkako twanyunzuwe mu mashuri ya kaminuza. Usanga bitandukanye. Ndafise ingene nabibonye, ndafise nk'ivyo noshikiriza nashimye n'ivyo noshikiriza nagaye. Ico gituma nabanje gutanga aho hejuru indangura kintu y'ico bita kunyunzura. Ego, muducire ku mayange, mbega uko mwabibonye mu mashuri yisumbuye nuko mwabibonye muri za kaminuza, ivyo mwashimyemwo, ivyo mwaragayemwo mu bijanye n'umugigo wo kunyuzura nibi? Je nko mu mashuri yisumbuye nkimara kuja mu mwaka w'indwi, hariho ikintu mugenzanje yaciye ko kijanye n'ibihe, warasanga bariko barabishiramwe inzigo, ya ntumbero ugasanga yahindutse. Wari wizeye yuko umwana uhasanze aza kukwereka ati mbega uje mu mwaka w'indwi, ati nihaje, ugasanga si ivyo. Atangiye kukubaza ngo turuka he, akagucanga, wavuga uti nturuka hari, akaca kubwira ngo akubaza ngo urisha hehe, kumva ko kujanye mu yandi mayagwa y'ibitungwa. Ibyo byose ukabona ko agucanze, hama akagukura ibirato, ugasanga umuntu agukuye ikirato yamaze gufatira ku kirato wambaye ko gisumba nk'iciwe. Ibyo byose ukabibonamwo inzira mbi canke ingendo mbi. Biravaho rero burya ico bita kunyunzura nko mu mashure, murabona yuko ijambo rirashobora kugira insiguro zibiri canke zitatu bivanye naho rivugiye n'ikibanza. Burya harageze aho nka twebwe tukiri muri iyo myaka yo mu 2008 bavuze kunyunzura wumva gukubitwa, gukubagurwa. Ibyo tuko turashikiriza ubu nuko natwe twagiye turabihigahiga, turahiga indangura kintu neza y'ijambo kurindi. Nayo ubundi ho nk'umuntu wo mw'ivyo bihe wo mw'iyo myaka yacu uvuze ngo kanaka bariko baramunyunzura, yaca aja ku mavi ati ntibamwice, ntibamwambure. Niyo yari isiguro gukubagurwa. Mugabo rero tuko turabishira habona twerekana neza ico bita kunyunzura. Hama rero navuze ko bitandukanye. Tugiye nko muri za kaminuza naho rero bivanye na kaminuza yariyo. Ndibuka nka kaminuza nagiyemwo, je nize kaminuza nderabigisha ijya bita ENS. Byari bikomeye cyane gose uravye imyaka twinjiramwo. Naho nyene kunyunzura ingene vyagenda, naho nyene hari ivyo umuntu akenguruka kubera bari karakura, mugabo n'ivyo usanga datahura kubera nyagihe ugiyeyo baraheza ubwenge wajanye wamanukanye, bakakwereka yuko atari bwo, bakakwereka yuko utari n'umuntu, n'amazina y'ibihimba byawe bakayahindagura, bakakwereka yuko atana kimwe wize. No guha nk'akarorero, barakwigisha kandi no mu mvugo ukazura bigendera, basanze utabivuze ukagirizwa yuko atana ubwenguzi. Bakavuga yuko nk'aya maboko yanje wewe ari bishami, ukabimenyera uko. Bavuze bati shira ibishami hejuru ukaca uduza amaboko y'ubu. Hanyuma amatwi bakakubwira yuko wata amatwi ufise ari bikobekobe. Ururimi bakakubwira yuko ari gihendehende. Amatwi amaso akavuga ati ivyo ni binoko. Ako nakora ndiko ndaguha rero. Ivyo rero byaragora kwakira, ukavuga uti none sindi umuntu. Hanyuma ariko mugabe impande yaho kubera waba uri kurakura, hariho nibindi wagomwa, bakakwereka bati rero burya niwakenera ikarata ndangamunyeshure bayigurira hariya, barihira amafaranga mujya muryango. Ico ukabona ko ari ciza nkuko mugenzanje yabivuze. Aho waravuga uti nk'iki cari gikenewe, uti karamu ni yahera ni hariya. Hanyuma niwagenda ahana hariya bivanye n'ico ukeneye mu mubiri ni hariya, ukabona ko ari ciza. Mugabo akaba n'ubundi mugigwa uvuga uti aha nta buntu burimwo. Cyo gituma tuguma tugaruka kunyunzura neza no kunyunzura nabi. Mugabo ijambo ukwaryo gire banga kunyunzura gusa cari ikintu ciza. Ego, hanyuma wewe nk'umurezi usanzwe no mu gisata c'indero, urakurikirana abanyeshure uko bukeye uko bwije, mbega ubona kunyunzura byo bigikorwa muri kino gihe? Kunyunzurwa birakogwa haba mu mashuri yisumbuye canke mu ya kaminuza. Icahindutse gusa n'ingendo byafashe, kuko abarezi, abayobozi, intwaro baragiye bararaba ingene bikorwa. Duhereye muri kahise ubona yuko katabuze k'igihugu c'u Burundi baravuga bati ibi bintu tutabishizemo ukuboko
bizozana akarambaraye kuko hariho n'abakomereka bivanye n'imyimenyerezo bakoresheje nk'umunyeshuri ugasanga aragiye kwa muganga hariho n'abahasiga ubuzima baravuga bati ibindi bihagarare ku mashuri amwe barabihagaritse ahandi ugasanga birabandanya ku bundi buryo ugasanga umuntu araje uramuramukije nk'aho mperereye usanga barabyigishije bati umwana niyaza so muramutse hamwe umubwira uti washitse umwereke hari uti hariya niho baryama aha niho batangira amafaranga y'ishure hajya ni mu bwiherero urumva nk'abo baba bariko barabikora neza mugabo n'ahandi tucumva yuko bigikorwa no mu makaminuza hamwe kaminuza mwamwe nyene bakibikora bakabereka bati hajya ni ku muyobozi nibiki ariko ivyo dutohoza gushika ubu nivyo twihweza byarahinduye ingendo kunyunzura biriho mugabo ntibimeze nka kera. Ego murakoze cyane hanyuma wewe igihe bakunyunzura wabyakiriye gute cyane wiyumvise gute? Bivana n'umwaka banyunzuriyemo nababwiye ko nanyunzuwe kenshi kuko je naranyunzuwe kugizwe ndurahindura ikigo nkaho natanguriye umwaka w'indwi siho naciye mbandandiriza umwaka wa 11 kuko ico gihe twararangiza uw'icumi hamukaja mu wa 11 hamukagenda muri kaminuza nagiye ndabona rero bitandukanye mugabo byose ni bivanye n'ingene ugenda urakura bikaca bijana n'ingene ugenda uravyakira nk'ingene je navyakiriye mu mwaka w'indwi nahaswe no guheba nabona yuko ngiye mu muriro udahera kubera ukiri mu mashuri mato nkunze kuvuga ijambo ry'icasame umengo ubukiri icasame uri kwa dawe na mawe bakugirira byose hamukagenda ahantu ubonye ko ari mu gahinga ukabona ingene wakiri ukavuga uti ibi nivyo bandungisemwo ufise rigitima hugwe ukaba wobiheba byarangoye gutahura mugabo kubera wagenda baguciriye agace nk'ababanyi bene wanyu biza ayo mashure bakakubwira bati burya bigenda ukunuku hariho bimwe wagenda wiyakiriye mugabo ubwoba ntibwabura hanyuma mu mashure yandi ukagenda naho ukabubizi ubwo ukagumwa ucungutse ntibangirira ukunuku kuko nka jewe haro nk'ivyanshikiye ngi mu mwaka wa kaminuza byarangoye gutahura nubwo narimenyereye iyo migirwa yose twagiye mu myaka muri kaminuza mugabo igihugu nticari mu bihe bimeze neza ndibuka yuko hariho nk'umwimenyerezo bantegetse ngo nkore nca ndavyakira ukwanje ndabona ko uwo mwimenyerezo abandi batariko barawukora nca ndabitahura ukwanje bivanye n'ibihe twarimwo uwo mwimenyerezo ndawanka nanse kugira rero ndabona ko uwo muntu awuntegetse ashatse kungirira nabi ndibuka ko nagize inyifato batamenyereye itari menyerewe muri kaminuza ndamugirira akantu kuko urangije amashuri yisumbuye wabura umusora yakomeye akora imyimenyerezo ndamugirira akantu nyene kakomeye nawe ntiyarakiteze kuko babazi ko arabubahwa utobakorako aratangara cyane gose agugihumura hanyuma bacavyita ngo ni ka interesa muri kaminuza hanyuma mu nyuma harafatwa ingingo nkuko vyafatwa hanyuma urumva ko ucumenyekana ati habaye ka interesa ariko icyo kintu nanje nagikoze kubera ntatahura ivyo bangiriye nari ndamubwiye nti nimungirisha ivyo abandi bariko baragira kuko ndabona ko abandi bariko baragira bijya mugabo nanje ntucumbwira ngo ngiribi ndumva nto bishobora nca ndabibona rero yuko umengo hajemwo akandi kantu nivyo rero mugenzi wanje yavuze yuko nawe hari hagera kumva yuko vyamushavuje. Ego hanyuma uti byaragushavuje hanyuma reka duce kwa Eliezer nawe nyene uyu aratubwiye ingene byamugendeye ingene yavyakiriye wehe igihe ca mbere wanyuzurwa aho wavyakiriye gute? Jewe mbere natanguye kunyuzurwa ndi mu buruhuko n'igihe cyo kwiga kitaragera kuko hari abantu wasanga bavyikikamwo ugasanga muhuriye nko mu rubanza azi ko warose amanota yo kuja mu mashure yisumbuye akaca atangura kukunyuzura hataragera no kuja kw'ishure izo ntambara twe twarazigwanye haraho twaja kwirigara gutembera wabona abantu basanzwe biga mu mashure yisumbuye ukabona umenga ni gitero akaca babajako rero ivyo vyaratubayeko hanyuma rero tumaze kuja kw'ishure gutangura turiko turanyunzurwa no kuri vyaratugoye kwakira ko twe twabona umenga turi mu myimenyerezo y'igisirikare twarakubitwa imigere ivya leta twarakubitwa inkoni baradukwega amatwi tukabona nyene yuko umenga nyene ni ibintu rimwe umutima mubi ariko hambavu yacu hariho n'ababikora neza ugasanga ari kukubaza izina ari kukubaza wava hehe uje hano gukora iki mu bugwa neza
ugasanga bimeze neza. Ego. Ego, hanyuma Eliezer wewe warabaye umunyeshure, ku rundi ruhande uranaba umuserukizi w'abanyeshure hamwe bakunze kwita abaderege. Wewe ubonye umunyeshure ariko aranyuzurwa, wewe wavyakira gute canke wakora iki? Ego, hanyuma naratomboje ko nize amashuri ya kaminuza aho uwo mugirwa utigeze ukandagira. Nize mu mashuri yigenga, ariko narabaye umuderege no mu mashuri mato. Jewe ndi umuderege umwaka uheze dusubiye ku ishure, bagenzi banje baragiye kunyuzura abandi bana, ndavyakira nabi. Hari abo nashobora kunyegeza ko nyine twaba tubona bitoroshe, bivanye na yanzigo nyine twamye tuvuga, kuntu ushobora gusanga umuntu mugwaye, mugabo muhuriye mu kinyuzuro ukaca uvuga uti ndakuronse, ugaca usanga rero aca yikika mu kiza. Hari wasanga bapfa bivanye n'irya myaka tuba turimwo, ugasanga hari abapfa inkumi, ugasanga hariho n'abapfa ivy'imiryango, ugasanga hariho abapfa ivy'ubutunzi. Ubonye nk'umwana iwaba araba boss ukaca uvuga uti ndakuronse nanje no musi uranyubaha n'isaha n'imwe, ukaca usanga rero ni kwa kugenda nayo ko biragenda nabi. Rero ico gihe abo dushoboye guhanura twarabahanura tuti nyabo nabo bana ni muborohereze, bibaye ngombwa canke tukarabaho tubakatisha, kugira nyene bigende neza, kuko urazi yuko hariho nabo bashobora guhohotera, ugasanga barabataburiye ko udushambara, ugasanga barabatse udukoresho, gutyo gutyo. Ego, reka dusubire kwa Sikeri gatoya. Hama Sikeri wewe nk'ubu uri nk'umuvyeyi, uraciye ku ishuri usanze umwana wawe ariko baramunyonzora, wavyakira gute? Noraba uburyo nyene bariko barabikoramwo nkuko ndabitahura, kuba ari vyiza aho vyakozwe neza ndabitahura. Nogenda ndose akaryo ko kwegera ingene bariko barabikora, numvise ari vyiza, ndakubwije ukuri norengana, ahubwo banarangije nkababwira nti mwakoze bivanye n'ivyo nakurikiranye. Ariko numvise canke nkabona yuko bariko barabikora nabi, akumwe twabivuga vy'ivyo twaciyemwo, noheza nkaraba nkitura ubuyobozi, nkatakamba, ego nkamuvugira ntiburya ikibondo kanaka kiko kirahohoterwa namba hari ico mwokora. Ati kandi ziba ziriye mutumba ziraririye mihama, n'ubundi arashobora kumererwa guco, murabe namba hariho itegeko mwoshiraho, murabe mukingire ibibondo vyacu. Ego, hanyuma dusa n'abasozera ikiganiro, reka dushe kwa Eliezer Dereki. Ni akahe kamo canke akajambo wobwira abarongozi b'amashure n'abanyeshure muri rusange ku kijanye n'umugenzo wo kunyuzura ku mashure? Ahubwo dukengurukira Imana yuko bisa nk'ivyahagaze kukubu, mbere benshi bazi ko bitakivugwa. Sikere yabivuze yuko hamwe barabikuye burundu, ahandi biracakorwa mugabo bigakorwa mu bugwaneza. Rero notera kamo umuntu wese ari mu mashuri yoba afise umutima wo kunyonzura, yuko ivyo bintu atari vyiza, mugabo abinyonzura anyonzura umuntu kugira bigira icyo bizomumarira aho hantu abagiye kuba, yobikora. Kona kare iyo uri ahantu uri umuntu mushasha, birasaba yuko nyine umuntu agucisha ubwenge ukamenya kubaho hantu. Rero ndashimiye abo baba barabinaguye, ubu bikaba bigenda neza, akaba atangorane zirimo. Ego, hari kwa Eliezer, dusozerera kwa Sikeri. Hanyuma mweho nakahe kamo mwotera nk'abarongozi b'amashure canke abanyeshure muri rusange nabo nyene dufatiye ko mugenzo wo kunyunzura ku mashure? Akamono baterano banza nkavuga yuko ukunyunzura n'umuhoro utema ikibi, ariko iyo uhushije uragukomeretsa. Abarongozi abaregwa bofata mubwo buryo nahereye ko bagafata yuko ukunyunzura ari umuhoro utema ikibi, nukuvuga ni twatuntu taruzi baradutemye kugira ngo umererwe neza, ariko iyo umuhoro uhushije uragukomeretsa. Ni hamwe rero usanga babikoze nabi kandi birashobora kugukwegera mu kaga. Turazi abantu benshi bapfunzwe, abandi barirukanwa ku mashuri nk'abanyeshure kubera bahohoteye bagenzi babo bavuga ngo nivyo byo kunyunzura.
abayobozi rero boraba bagatanga n'inyigisho kuko turazi yuko ku mashure usanga hari ibisata bitandukanye bagashiramo ico kintu cyo kunyunzura akavuga bati muzoze mwakira abantu mukurikije ubu buryo bikitwa kunyunzura mugabo bikakorwa mu bugwaneza bigamije kugirira ineza abaje bashasha nkuko mugenzanje yabivuze kugira bamenyere n'ingoga ikigo imibano igende neza bamenyere n'ingoga kuko umwana anyunzuwe usanga afise umutima mubi bijya vyigwa byo mu ntango ntavyo yumva yuko yagiye mu gisaka avuye no mu gisagara babitunganye neza hanyuma indero n'umubano mwiza hagati y'abaregwa ugende neza nako kamuntu notera murakoze. Ego murakoze cyane mwavyumvise bimwe mu byo tugiye twumva muri kino kiganiro ku ishure cuno musi aho twariko turagaruka cyane kubijanye n'umugigwa wo kunyunzura abanyeshure ku mashure. Mwumvise indangura kuntu kunyuzura ku mashure, mwumvise kandi akamaro bishobora kugirira umunyeshure abigiriwe bivanye n'uburyo abigiriwemwo canke n'ingaruka bishobora kumutera bivanye n'uburyo abigiriwemo. Ikiganiro cy'uno munsi reka tugisozerere hano abatumire Eliezer Derege ndagusezere kandi ndakwipfuriza ibihe byiza nizere yuko nitwongera kubikora ko muzotwita. Murakoze cyane turi kumwe. Ego reka kandi tunamusezere Skeri Bimenyimana nawe we twizere ko igihe twongeye kubikora kugira mugira ico mutuyagira mu biganiro bitandukanye muzotwita. Go ndabasezeye ndabashimira kuko mutwibukije n'akantu keza cyane ko muri iyo misi iheze nanjye ndabimere yuko mu gihe munyikora ko Imana yantije amagara no bagamburukira. Ego ikiganiro cy'uno munsi mutwemerere tugisozere hano mwariko mugishikirizwa nanje ahishakiye Moyize mubandanye mugira ibihe vyiza.